wa Yezu muri kano kanya aba ari wowe nyene ufata ikibanza ca mbere muri kino kibanza. Ingo mutima mweranda, ingo rukundo rw'Imana, ingutu umuco wawe, ingutu ukomeze twese, ingo mutima mweranda, ngo tunina hazimana, yo utatugererana, mu mvugo hamwe no mu ngiro, ingo mutima mweranda, ingo rukundo rw'Imana, ingutu umuco wawe, ingutu ukomeze Ivyo dusoma mu gitabo c'iharura. Musa yumva abantu bariko bararirira mu miryango yabo, umwe wese ari mu bwinjiriro rw'ihema ryiwe. Ishavu ry'umukama riratwaza cane, Musa abona ko ari bibi. Musa abwira umukama ati: ni kuki ugirira nabi umusuku wawe? Ni kuki utandavye ryiza kugeza aho undemeka umutwaro w'abo bantu bose? Mbega ni jewe natwaye inda yabo, nije natwaye inda y'abo bantu bose? Mbega ni jewe nabavyaye aho umbwira ngo nindabakikire mugikiriza nk'uwonsa akikira uruyoya, gushika bashitse mu gihugu wemereye ba sekuru babo ugatako n'indahiro? Nzokura hehe inyama zo guha abo bantu bose ko bariko barandirira bavuga bati duha inyama turye? Sinshoboye kwiremeka abo bantu bose ndi umwe, barandemereye cane. Hako ungirira gutyo, ndagusavye unyice ubunyene, undabe ryiza sinsubire kubona ayo mabi. Umukama abwira Musa ati: nkoraniriza abagabo 70 bo mu bakurambere b'Isirayeli, abuzi ko ari abakurambere b'igihugu n'abarongozi bacu, ubazana imbere y'ihema y'ibonaniro, baheze bagumane nawe. Nzoheza manuke tuganire nawe, nzokwakira kuri mutima ari kuri wewe, ndamushire kuri bo, kugira ngo bazogufashe umutwaro w'abo bantu, ntusubire kuwiremeka wenyene. Abantu nabo urababwira uti ejo muzokwitorore, muzorya inyama, ko mwaririye mu matwi y'umukama muvuga muti ninde azoduha inyama zo kurya? Mu Misiri twari tumerewe neza, umukama azobaha inyama muheze murye.
mbere ntimuzozirya umunsi umwe gusa canke iminsi ibiri canke iminsi 5 canke iminsi 10 canke iminsi 20, ariko muzozirya ukwezi kose gushika zibace mu mazuru, gushika aho zibaduhira, kuko mwikuye ku Mukama ari kumwe namwe, kandi mwaririye mu maso yiwe muvuga muti ni kuki none twavuye mu Misiri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mwese narabemereye ko uno munsi nzobishura ibibazo, mugabo sivyo mperako, kuko ndabihereye ko muhava mutakaza akayago k'inyigisho y'uyu munsi. Murazi ko ibibazo biba bifise uruhande rwo gusamaza, nza kuvyishura mpeje kubaha inyigisho y'uno munsi. Nashimye ko tubanza gutangura igitabo c'iharura, kuko nanje nguma mparura iminsi, nkabona ko iminsi yohava ihera tutaraheza ibitabo vyose. Ibibazo rero mwabajije ndabibishura mu nyuma y'inyigisho, ariko mbanze ndababwire ivyerekeye igitabo c'iharura tugitangura uyu munsi. Igitabo c'iharura, kandi numvise kiraza kubaryohera kubera ko harimwo ivyo kurya inyama gushikaho zibaca mu mazuru. Igitabo c'iharura ni igitabo canditse ubugira kane mu bitabo vya Bibliya. Gikurikira igitabo ca bene Levi. Ndababwira uyu munsi ibintu bitatu: izina ryaco, ingene cubatse, n'intumbero yaco. Izina ni igitabo c'iharura. Iryo zina ngo iharura ryaciswe n'abayuda bahinduye Bibiliya bayikura mu Gihebreyi bayishira mu Kigereki. Bacita batyo ngo iharura kubera ko ibigabane vya mbere vy'ico gitabo bitanga ibiharuro by'abantu basansumwe ku itegeko ry'Umukama. Musomye kuva ku kigabane ca mbere kugeza ku kigabane ca kane mbere n'igice ca gatanu, musanga ni rusansuma gusa. Bagaca batanga n'ibiharuro by'umuryango umwe wose mu bagize imiryango ya bene Israeli. Kubera rero ibyo biharuro vya rusansuma rwagizwe, ico gitabo abahinduye Bibiliya bayikura mu Gihebreyi bashira mu Kigereki baciye bacita igitabo c'iharura. Mugaye iryo zina si ry'Abayahudi bacita. Abayahudi bo bacita Bamidbar. Ni ukuvuga, murazi ko Abayuda narababwiye igitabo cyose bacita bagiha izina ry'ijambo tangura. Ivyo muravyibuka. Musomye rero iki gitabo musanga mu rurimi rw'Abayuda hatangura Bamidbar, ni ukuvuga mu bugaragwa, dans le désert, mu bugaragwa. Iryo jambo mu bugaragwa niryo ritangura, niryo rero biyise ico gitabo. Ushaka rero kuvuga nk'Abayuda uzohora uvuga uti Bamidbar. Ingingo ya kabiri, ingene cubatse, ingene ico gitabo cubatse. Ico gitabo kigizwe n'ibihimba bitatu.
Igihimba ca mbere ni kuva ku kigabane ca mbere gushika ku kigabane c'icenda. Muri ico gihimba ca mbere bavugamwo integuro y'urugendo rwo kuva iruhande y'umusozi wa Sinayi bagana igihugu basezeraniwe n'Imana. Igihimba ca kabiri ni kuva ku kigabane c'icumi, murakurikira? Igihimba ca kabiri ni kuva ku kigabane c'icumi gushika ku kigabane ca 21. Igihimba ca mbere ni ic'integuro y'urugendo. Igihimba ca kabiri naco ni urugendo bagize mu bugaragwa n'intambwe zarwo. Urugendo bagize mu bugaragwa n'intambwe zarwo. Igihimba ca gatatu kuva ku kigabane ca 22 kugeza ku kigabane ca 36. Kuva ku 22 gushika ku 36 kivugwamwo ingingo zashinzwe na Musa zerekeye ukugabangana igihugu bemerewe n'Imana yabo. Ingingo zashinzwe na Musa zerekeye igabangana ry'igihugu bemerewe n'Imana yabo. Iki gitabo nuko cubatse. Muri ivyo bihimba bitatu, ivyo nivyo musangamo. Ingingo ya gatatu, intumbero yacu. None ico gitabo gifise intumbero iyihe? Mvuze rero intumbero, mwumve ko hariho ngomba kuba urufunguruzo, kuko intumbero niko rufunguruzo. Ibyo usoma byose ubisoma ufise urwo rufunguruzo, utarufise ntutegera. Noneho ico gitabo coco abahinga banditse nako abahinga mu kwiga vya Bibiliya bavuga ko ari ico gitabo kirimo ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye. Wuguruye ico gitabo utanguye kugisoma usanga gihera ku byo igitabo c'ihunguka n'ici gitabo ca bene Levi gihereza ko kugira ngo kibyuzuze. Nuko gitangura. Amaherezo y'igitabo c'ihunguka n'igitabo ca bene Levi nivyo iki gitabo ca bene ca ciharura gitangurirako kugira ngo kibyuzuze. Aho rero ubo cugurura winjiye neza muri ico gitabo, usanga havugwamwo ibintu byinshi cyane kandi bidasa. Abahinga mu vya Bibiliya bavuga yuko ari ico gitabo muri Bibiliya yose ari ico gitabo usangamwo ibintu byinshi cyane kandi bidasa. Ibindi usanga harimo ibintu byinshi mugabo bisa. Bakoresha ijambo ngo c'est un livre le plus complexe de toute la Bible. Winjiye neza re muri ico gitabo nibyo ucubona ibintu byinshi cyane bidasa. Ariko naho harimo ibintu byinshi cyane kandi bidasa, ibyo bintu hariho ikibihuza, byose hari ikibihuza. Ikibihuza ni iri jambo ritangura ico gitabo ngo mu bugaragwa.
mu bugaragwa, kuko ibivugwa muri ico gitabo vyose vyabereye mu bugaragwa. Iryo jambo ngo mu bugaragwa niryo rihuza ibiri muri ico gitabo cose, mugabo siyo ntumbero. Intumbero ngira yo ndayishikeko. Intumbero y'ico gitabo rero nukwerekana ingene mu vyashikiye bene Israeli mu bugaragwa vyose. Murumva ndagaruza kuri rya jambo mu bugaragwa. Ico gitabo gishaka kwerekana ingene mu vyashikiye bene Israeli mu bugaragwa vyose ntavyo emwe ivyabashikiye mwumve biriho. Aba basomeye kamwe gusa kerekeye inyama, ntibabasomeye ivyerekeye amazi, ntibabasomeye ivyerekeye mana, ntibabasomeye ivyerekeye ingene batanguye kwidogera Musa, kuko muri ico gitabo harageze igihe Aroni na Miriyamu baridogera Musa ngo mbega Musa ngo niwe Imana ivugira mwe wenyene, ngo niwe Imana iganiza wenyene, ngo twese ntituri ngo Imana ntiyo tuvugisha, ngo Musa naje hiyo. Aho ivyo Imana yabitorera umuti. Bukeye kabiri abandi basura gutangura ngo mbega ngo tuzoguma turya mana gusa tudahindura, ngo ubu tuributse bya bitunguru twarya mu Misiri, ngo na bya bihwanya, ngo n'imyungu, ngo n'amapwaro, ngo n'amaaye, ngo muri Bibliya bahinduye ngo ibitunguru by'amababi, ibitunguru by'amateke. Muri Bibliya nuko babihinduye kugira batandukanye les poireaux l'ail donc les oignons, les ail et les oignons. Aho rero ibyo aridoga, aho Musa akaguma yumva ivyo myidogo. Ibyo ntibiheze, abitwa na Datana na no witwa Kore n'undi baragumuka ngo mbega ubwa mbere Miriyamu na Aroni na Miriyamu abavukanyi ba Musa bacengereye Musa. Abo bagabo batatu Datan, Kore na ubundi na Dabu je kwa ngo baca batangura kuvuga ngo mbega Aroni na Musa ko ni kuki baguma bavuga ngo nibo ngo barongoye igihugu, ngo baguma bishira hejuru yacu, ko twese ndi igihugu c'abasaserdoti, ko nibaje hiyo. Baragumura abantu, barashika abantu abagabo 250 bagararije Musa. Ibyo byose uyu munsi naho twumvise iby'inyama, ngo mbega ngo muri Bibiliya bahinduye ngo abanyisirayeli rero bafatwa n'amero, bafatwa n'amero. Twafatiye igisomwa hagati, bafatwa n'amero, batangura kwipfuza inyama, ngo je umwe avuga ngo je numva nshatse inyama, ngo naje numva ndazishaka, undi naje numva ndazishaka, mwese inyama twajya mu Misiri. Donc ibyo bintu byose, donc imbere intumbero y'ico gitabo yerekana yuko mu vyashikiye bene Israeli yose, mu mageragezwa yose babayemo, harimwo n'ubuhemu, ubugarariji, vyaza birisubiriza. Murumvise ndababwiye bikeyaho byagenda byisubiriza. Iki gitabo cerekana yuko muri ibyo bintu byose, ubwo buhemu, ubwo bugarariji, uko kuba bamahindagu, mbere haragera igihe bakanka no gufata inzira ngo bagende. Imana ivuze ngo nimugende, ngo ntitugenda tuvuye aha. Donc ibyo bintu byose igitabo cerekana yuko umugambi Imana yari bafitiye utigeze uhinduka. Umugambi Imana yari bafitiye utigeze uhinduka. Muri ivyo byose bidatandukanye, bidasa, bibabaje, bitangaje, iki gitabo kigomba kwerekana intumbero yaco, nuko umugambi Imana yari bafitiye utigeze uhinduka. Uyo mugambi nawo urimwo ibintu bitatu.
icambere ko Isirayeli iba igihugu umukama Imana yitoreye ngo kimwegukire. Ko Isirayeli iba igihugu umukama Imana yitoreye ngo kimwegukire. Uyo mugambi urimwo kandi ikigira kabiri, ko Isirayeli iba igihugu kizotuma ibindi bihugu byose bihezagirwa. Igihugu kizotuma ibindi bihugu byose bihezagirwa. Uwo mugambi uri ko Isirayeli iba igihugu kizotuma Imana ishobora kuti mu bantu. Igihugu kizotuma mu bantu. Iyo niyo ntumbero y'iki gitabo. Ibyabaye byose, ibivugwa byose, ukuba amahinda kwa bene Isirayeli, ukugarariza kwa bene Isirayeli, ubuhemu bwa bene Isirayeli, ibyo byose uwanditse iki gitabo yagiye atororokanya akandika intumbero yari afise, kandi icyo ashaka kwerekana nuko umugambi umukama Imana yari ifitiye bene Isirayeli utigeze uhinduka na rimwe. Nawo nuko Isirayeli b'igihugu umukama Imana yitoreye, igihugu kizotuma ibindi bihugu byose bihezagirwa, igihugu kizotuma iyo Mana ishobora kuba hagati mu bantu. Ico gitabo rero mu kudondora ibihe byinshi bene Isirayeli bagumutse, ibihe byinshi bene Isirayeli bidodomba, ibihe byinshi bene Isirayeli bagararije, mbere n'igihe banka kubandanya urugendo. Ibyo byose birimwo ingene banka kubandanya urugendo, ingene Imana yababwiye ngo nimugende gutata igihugu, bakarungika Musa akarungika baja gutata, bavuyeyo bakaza bazanye ivyamwa by'ico gihugu bakavyerekana. Ico gisomwa abahora baja mu misa kenshi ngira murakizi. Bagashika bayozuwe na bakarebe, bagashika bakerekana ibyo uko basanze icyo gihugu kimeze, n'ingene ari igihugu koko Imana agomba kubaha, ari by'ukuri Imana itabahenze, ko ari igihugu c'amata n'ubuki. Baza bazanye ivyamwa byacu kugira bereke abo bantu ingene icyo gihugu nibagishikamwo bazorya neza, bakamererwa neza. Emwe abantu babonye ibyo byamwa baranezerwa ati Imana ntiyaduhenze kwera. Mugabo baca bongerako bamwe muri bo ngo mugabo ngo abantu bo muri icyo gihugu ngo twasanze ari abagabo bijunja, ngo iruhande yabo twebwe wamenga turi inzige, ngo kandi nabo nyene niko batubona, ngo batubona nk'inzige. Hanyuma bica birahinduka, abantu ngo none ngo twebwe turi inzige, mwumva twaza gutera abantu b'ijunja gutyo. Abo bagabo mu Gifaransa bavuze ngo ce sont des géants, des géants. Ngo twebwe natwe baribagira ko Imana ibahagarikiye kandi yabemereye icyo gihugu ari plus que géant. Ngo yango ntituzoshobora kuva icyo gihugu, ngo mwemwe twarapfiriye mu Misiri ubusa,
uri ajya yidoga ngo none ga yemwe ngo n'aya mahano turimwo y'ubugaragu uwundi gutyo bamwe mu bagiyeyo ngo ni iby'ukuri ntidushaka gufata icyo gihugu. Karebe ngo no, ngo icyo gihugu tuzogifata, ngo twe turi kumwe n'umukama. Abandi benshi ngo ntidushaka kugifata, baridoga ijoro ryose. Imana ikababwira ati okay, mwaraye muridoga ijoro ryose ngo nimushaka kuja mu gihugu nabemereye. Iryo mwavuze niryo rizoba. Mwavuze ngo muri nzike, mucitse inzike. Mwese uko mungana, abagabo bose mu kwija imyaka 40 muzohonera muri ubugaragwa, nta numwe azogera muri ico gihugu. Ko jewe igihugu sinacemereye inzike, nacemereye abantu. Mwanzige mwe muzogwa ngaha, igihugu kizojamwo abantu. Izo nzige zose zaguye ngaha. Nico gituma hari wajije mu bibazo nza kwishura ngo ni kubera iki bamaze imyaka 40 yose. Imana yacibabwira ngo abo narungise gutata igihugu bamaze iminsi 40 bagitata. Ngo iyo minsi 40 muzomara ngaha mu bugaragwa igihe kingana gutyo, ariko umunsi uhura n'umwaka. Wabajije kibazo aba yararonka inyishu, wowe ndamukuyemo. Umunsi wose uzohura n'umwaka. Muri ico gihe esperance de vie y'abantu yari 40. Yari 40. Ndabona baciye bavuga ngo yo mba narapfuye. Abantu bamara imyaka 40, nico gituma bavuze ngo ugwaruka. Bavuze ugwaruka bavuga kwari gushika ku myaka 40. Abo bantu rero bahoneye iyo baciye amara imyaka 40. Ivyo byose ariko ntibyahinduye umugambi w'Imana. Murabyumva? Ntibyahinduye umugambi w'Imana nk'uko Izaburi ya 33 ibivuga ngo umugambi w'Imana wamaha imyaka yose, ibyiyumviro n'imigabo yayo ntibivaho na rimwe. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Iki gitabo rero ciharura kiguma cerekana ko umukama Imana yabo Israeli itigeze iheba uwo mugambi ibafitiye. Naho bagarariza, naho bagumuka, naho bahindagurika, naho bahemuka, naho banka kugenda, Imana ntiyacihindura umugambi, yarawugumana. Ibyo rero ni inkuru nziza ikomeye kuri ekleziya yacu. Nukuvuga ko muri ekleziya yacu naho bamwe abantu bagumuka, bahindagurika, bagarariza, banka kwavansa, banka gutera imbere baja mu gihugu twasezeraniwe n'Imana, umugambi Imana idufitiye ntuhinduka. Imana izoshigwa idushikanye mu gihugu yaturaganiye, hamwe Yezu yavuga ngo ndagiye nze ngaruke kubajana kugira ngo aho ndi haba ariho muba namwe. Uwo mugambi w'umukama ntuhinduka. Kuri ekleziya nukuvuga ko ekleziya iguma ifise muri yo abantu bashaka gutera imbere, bagorokera Imana, n'abandi bama baridodomba, bidoga, basubira bidoga, bongera bidodomba, bagarariza, bahindagurika, ariko abo ntibahindura umugambi w'Imana. Murabyumva? Umugambi w'Imana ntibawuhindura, uguma ari wa wundi. Mugabe ekleziya ikagira n'abandi rero bafasha abandi gutera imbere, nkaba Caleb, nkaba Josué, yego bashaka bati igihugu Imana tuzogishikamo. Ivyo Imana yaraganye ntihinduka, ivyo yatwemereye izobidushikanako. Kuri umwe wese rero muri twebwe ni inkuru nziza. Ni inkuru nziza. Nico gituma ngaha nkoramwo n'uwundi muntu, nkuremwe uwundi muwabajije ibibazo nawe nyine baravamwo. Yabajije ngo none ko mu gitabo ca Benere bavuga ngo ni muheberanda nk'uko so wanyu wo mwijoro mweranda, ngo aha kwisi kwa muheberanda byoshoboka.
none utabereye ku isi mweranda uzoba mweranda ryari? Urindiye gushika mu ijuru n'umwandu wawe wose n'ibicumuro byawe byose ngo uje kubera mweranda mu ijuru. Mu ijuru bajayo kwambika urugori, ntibajayo kwityororerayo. Murabyumva? Urindiye kuzoza kwityororera mu ijuru wewe n'umwandu wawe n'imyaku yawe yose mu ijuru uzoyishikanayo. On va au ciel pour être couronné et non pas pour se sanctifier. Muravyumva? Nta uja mu ijuru kugirirwayo mweranda. Ubweranda tubugirirwa tukiri mu buzima bw'iyi si, mu ijuru tukagenda kwambikwa urugori. Mugabo eklezia iratwigisha yuko kuba atahereje ngaha ku isi hariho ico bita ipurgatori. Wewe rero wumva ko ku isi bitazokunda, guma wizeye ipurgatori. Ni gute Yezu yotubwira ngo nimwe beranda bidashoboka ku isi? None Yezu avuga ibidashoboka? Nisa kwa ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole,
nico gituma shetani yanka cane umuntu aja kwirega kuko aca atyorogwa akaba mwiza kandi gacitakaza ububasha yari imufiseko. Uwutirega nawe ikamukunda mbere ikamubwira ngo we sha ndakwemera kuko tumeze kumwe, we ndakwemera tumeze co kimwe. Ekleziya rero irahiriwe kuko umugambi Imana yifitiye utigera uhinduka. Umwe wese muri twebwe turahiriwe kuko utigera uhinduka. Ni umugambi wo kudushikana kuco yaduteguriye. Yezu avuze ngo nimuwe beranda, ndemera gose ko Yezu azonshikana mu bweranda, ndavyemera. Ko ntashobora kunsaba ibyo bidashoboka. Nanje rero ndabimusaba uko bukeye ko bwije, Mukama Yezu nongire mweranda, Mukama Yezu nongire mweranda. Kandi uko ndabimusaba niko abigira kuko nico ashaka. Jewe unsabye ico nsanzwe nshaka sinkugora kukiguha. Nk'ubu nsabye ngo ndashaka kumviriza inyigisho, ndakubwira urashaka uzi iminsi yose, nzankwa ninda. Ngivyo rero intumbero y'iki gitabo mwayumvise neza. Ubwo niko rufunguruzo mwogumana mu kwinjira muri iki gitabo no mu kugisoma. Ubwo niko rufunguzo rwacu kuko iyo niyo ntumbero yacu. Ibirimwo byose utarufise arasoma iby'abafise amero bikamubabaza, arasoma iby'abagumutsi bikamubabaza, agaca agenda avuga ngo basi ibyo mu bwuzure bwa kera ngo namayobera kweri. Kubera iki? Yasoma ikintu arasoma ikindi arasoma ikindi arasoma ikindi, ntazi ikibihuza, nta rufunguruzo afise rumufasha gutegera ico uwanditse ico gitabo yashatse gushikako. Naco niki ndabashikirije. Ubwo niko rufunguruzo mwaruronse. Kwa kanuza tuzokwinjira neza muri iki gitabo, turabemwo Yezu Kristo, turabemwo Yezu Kristo. Ibibazo rero mwabajije, uwa mbere abaza ngo kubera iki igitabo c'ihunguka gishingira intahe Yezu kandi atari bwaze kw'isi. Uyu nibaza yuko uyu muntu igihe nigisha atariho yarara, canke naho ni babandi bumva batumva. Yezu wenyene ni wavuga ko ibi muribuka ko ari urufunguzo nabahaye musome mwuguma mufise imisi yose. Nuruhe? Ni ibintu bitatu Yezu avuga. Icya mbere, vyanditswe byose niwe vyerekeye. Ibwa kabiri, Musa yanditse kuri jewe. Ubwa gatatu, sinaje kuzimanganya, naje gushitsa. Ubwo rufunguruzo rutuma igitabo cose usomye, igisomwa cose usomye mu bwuzure bwa kera ugisanga mu Yezu Kristo, kuko niwe ivyanditswemwo niwe vyerekeye. Kandi Musa yanditse ibimwerekeye, niwe bivuga kandi yaje kubishitsa, nukuvuga kubirangura. Wewe rero wasamaye uyu munsi za wumva kubera iki Musa atinjiye mu gihugu ca Kanahani. Urabisoma mu gitabo tugeze ko ciharura kigabane ca 20 akarongo k'12, uratora igituma. Mbere sindanabibabwira kugira ngo muze kubisoma, kuko no bivuga hariho abanebwe batogenda bagiye gusoma. Ibiharura igabane ca 20 akarongo k'12, murasoma murabona igituma Musa atinjiye. Ikindi wundi yabajije ngo mbe mukaroti amaze guhinduka agacika inkingu y'umunyu, uwo munyu uracari? Uwo munyu uracariyo? Ngo rero usanga afise ingorane yo kugura umunyu. Ashaka tumubwire ayo nyingiri aje kuja arivungurira ataguze.
patiri ntawuga yambwiye yuko umunsi umwe yafashe umumenyeshamana yinjiye asanga umumenyeshamana ahejeje kuvuga iki gisomwa ngo avuga ngo mugiye murahindukira inyuma muzomera nka mukaroti yahindukiye inyuma acacika inkingi y'umunyu ngo n'ubu niwo tukirya ni mwishwanje. Uwo munyu rero iyo nkingi iracariho canke uwo munyu uracariho uragenda muri Israeli wirabire. Iyi ni imvugo uwanditse igitabo, ni imvugo y'umuyaviste ashatse kuvuga ibyabaye kuri uyo mugore so ko yacize inkingi y'umunyu. Mugabo ni imvugo kuko ahantu hari umunyu nta buzima buhari, murumva cyatakaza ubuzima. Ntuje kurondera rero umunyu. Kosigurira gute abo ntuze abamaze kuja muri Israeli barazi yuko aho hantu muri ico kiyaya hari ikiyaya c'icunyunyu. No hari ikiyaya c'icunyunyu, ikiyaga c'icunyunyu kirimwo umunyu mwinshi cyane ku buryo atawushobora kunywa ayo mazi, ntushobora no kuyoga kubera umunyu ni mwinshi cyane. Mbere kubera mwinshi cyane ayo mazi naho ujamo ntiwibira, urashobora kwicara abantu barigaramira ko bakisomera igitabo bagaramye kuri ayo mazi kubera umunyu urimo. Abagiye bose kwivura abafite ingwara z'uruhu barakunda kujayo cyane, muri mwe bwazifise ntibitinye baragenda aho hantu. Rero mu kuvuga ko yacize inkingi y'umunyu ngira ngo abantu barabona ko hariho icyunyunyu, uwo wanditse acafata iyo ngereranya. Uwundi nawe abaza ati twosigurira gute abo tudasangiye ukwemera iyo batubwiye ko twunamira ibishusho canke dusenga ibishusho? Wewe basigurira gute? Bwa mbere wewe uravyumva? Mbere yo kubasigurira wewe yo unamiye ugize iki? Abakatolika rero aha niho abakatolika je bantangaza. Namwe mbwirane abakatolika umenga n'abantu batarondera ubwenge bwabo, umenga babushira mu buruhuko. Umuntu akaza akabafata izuru akajana iyagomba. Abakatolika umuntu aza agafata izuru akajana iyagomba. None mwe ntimukoresha ubwenge. Ubwa mbere bw'ubwo Imana yarabuza ko abantu basenga bayishushanya, murabyumva? Imana yarabuza ko bayishushanya ko ntaco bari bafite bayishushanyako, nta na kimwe. Mugabe imaze kuturungikira agashusho kayo turashaka kwishushanya, murabyumva? Kuko ubu turafise ishusho y'Imana. Ni iyihe? Ni Yezu Kristo, we gashusho k'Imana itaboneka. Turashaka kwishushanya. Kandi kubwa Yezu Kristo na mutima mayanda turamushushanya, kuko mutima mayanda yaraje kuri Yezu Kristo aje mu gisa n'inuma. Turashaka kumushushanya. Bikira Mariya nyina wa Yezu yarabaye umuntu mwigeme, ni mwene Ana na Yohakimu. Turashaka kumushushanya. Mbere arabonekera n'abantu, na Yezu yarabonekeye abantu. We yarabaye n'umuntu. Kandi iyo umuntu yamubonye urashaka kumudekriva, uzi kugira portrait akamucapa, sibyo? Ahagiye muri mwe buzi gucapa yoraba nivyo ndiko ndavuga byose akancapa gacazana tuninde. Ugacumbona Imana rero yaduhaye ishusho yayo, ubu turashobora. Ubu rero umusaraba ni kuki tuwunamira? Isanamu ya Yezu ni kuki tuyunamira? Ishusho ya Bikira Mariya ni kuki tuyunamira? Ni kuki mbega uwo muntu amazi ibyo bibazo ataraja kubaza ni kuki perezida yunamira idarapo y'u Burundi? Ni kuki bataraja kumubwira ati reka gusenga ibitari Imana? Ni kuki? Mukaba Katolika menga ntibiyumvira. Ni kuki urafata irya darapo y'igihugu uyikoropesha? Woshobora kubigira? None ubigize igihugu hari ico kiba? None ko rabeje darapo igihugu kiragwara?
ni kuki utayikoropesha? Mwishuri jende uka muri segondere hari wigeze gufata idarapo ayihanaguza aho yicara ku ntebe hari uko poussière ahanaguza idarapo. Abanyeshuri bose baciye bahaguruka. Mwishuri ntiritangura adasohotse. Erega baramwirukanye indwi zibiri. Directeur yaciye afata abanyeshuri yahanaguje idarapo y'igihugu cacu intebe yicarako. Arashaka kugaya igihugu gushika hiyo. Mu kugaya igihugu twese yatugaye. Gabo nta muntu numwe yari yagaye yafashe idarapo. Murumva insiguro y'ibintu gayemwe. Ikintu cyose n'insiguro yacu. Je hari umupolitike ze kumbwira ibintu byo ndabwira nti urafite ifoto y'umuntu ukunda ngo eko ndayifise yinzanire hano. Arayinzanira. Nca mfata igikwasho ngira ndayinokora amaso. Ngira ntobore ngo urashaka gunokora idarapo ibambe urashaka gunokora amaso y'ifoto none ndayinokoye amaso uyo muntu hari icaba ngo ntacaba mugabo ngo kubera ndamukunda ngo ndayisonera. Akira rero ntudusubire kuvuga ninunamira isanamu ya Bikira Mariya. Icubahiro ndamufitiye ndacerekana mu kumunamira. Icubahiro mfitiye igihugu ndacerekana mu kunamira idarapo. Icubahiro mfitiye Yezu ndacerekana mu kunamira umusaraba wiwe. Murabyumva? Ibyo birumvikana. Abantu rero badategera ingene twunamira umusaraba isanamu ya Yezu cenda bita abakeha bwenge. Abakeha bwenge. Umukeha bwenge ntamenye igituma ibintu biba. Mu mamuko bavuga ngo Imana irema Adamu na Eva ibashira mu murima wa Edeni. Iyo mvugo isigura iki? Umurima wa Edeni usigura ubunywanyi bw'Imana. Bavuze umurima c'est un jardin, ahari utwatsi twiza, bavuga ngo ibiti byiza biryoheye ijisho bifite n'ivyamwa biryoshe. Mwese murafise amajardin muhiri wanyu? Kandi jardin si kuvuga aho urimo ibijumbu n'ibiharage n'amateke. Oya, nahano twatsi twiza ushika ukanezerwa ukaruhuka, ibiti byiza, kandi atari ibyo kurya mugabo byo gushariza gusa. Ibyo rero bisigura umunezero n'akanyamuneza by'umuntu ari mu nywanyi bw'Imana. Nico uwo murima wa Eden usigura. Incamwa Imana yabujije Adamu na Eva citwa ngo iki ntakiriho. Ntuzuhendwe namwe baririmba ngo itunda babujijwe n'Imana niryo niwahura n'amatunda uririra. Iyo ni imvugo ncamugani nk'uko nayo babwiye. Nshaka kuvuga ko abo bantu bihaye ubukuru bwo kwita bwo kushinga icitwa iciza n'icitwa ikibi, kandi ari Imana yonyene ariyo ibifitiye ububasha. Ushaka inyigisho itomoye y'ibyo uraza ngaha muri foye baguhe aho nayitanze utware kuri flash wiyumviririze. Mu mabwirizwa y'Imana yahaye Musa harimwo ngo ntukunamire ibishusho. Iki nacishuye ko mwatubwiye ko igitabo c'ihunguka arico catumye bene Israeli batahura ko Imana ariyo yabaremye. None irema ryagenze kurya nyene canke n'imigani? None irema nabwiye ngo ryagenze kurya nyene, sinabwiye ko ari imvugo ncamugani, sibyo? Ni imvugo ncamugani, ntiryagenze kurya nyene, ni imvugo ncamugani. None amazina y'abantu bavugwa muri Bibiliya bayamenye gute ko abantu bari barapfuye? None wewe sogokuru wawe ko yapfuye izina ryiwe ntaryuzi? N'iki kibazo murumva nushaka kumenya niya uzomenya amazina y'abariho gusa. Abana bawe nibapfa baragowe ntuzibuka n'abari. Amazina y'abantu arahererekanwa, murabyumva? Amazina y'abantu arahererekanwa. None Ntare Rushatsi ntitumuzi, Ntare Rugamba ntitumuzi, Mwambutsa ntitumuzi,
mugabo mwe mwarabonye mwambutsaga yemwe mwaramubonye Mutaga mwaramubonye none yarabayeho donc abantu barahererekana ico bita la tradition. Acarabaza uwundi ngo igicumuro ca Adamu bakimenye gute? Igicumuro ca Adamu na Eva bakimenye gute ko cabayeho? Nuko umuntu abona ko ari umucumuzi. Wewe ntiwagiye ubona ucumura? Ingene abantu bacumura birekana yuko bafite impengamare yo gucumura. Murabanza kubona umwana bamuhaye nk'umukate uwundi akamusaba acagira gute? Cashira inyuma. None hari umuvyeyi arigisha umwana ngo nibagusaba uzoca ushira inyuma. Hari umuvyeyi abigisha. Nukuvuga ko ari impengamire umwana afise yo kwimana. Iyo mpengaro yo kwimana ni yerekana yuko afise akabuto ubumuga kubura urukundo. Igicumuro cy'inyanduko rero umwe wese ntiriwe ndafata n'ivyo mwana, umwe wese muri we ariyumvamwo ko hari ubumuga bw'ikintu kimujana gucumura. Paulo niwe avuga ngo iciza nashaka kirananira, ikibi nanka agikora. Ico ni ikimenyetso cy'uko mu muntu harimwo impengamiro n'igicumuro iva ku bumuga bw'igicumuro cy'inyanduko. Hariho ibibazo bimwe bimwe simba kuko ari ibibazo by'iruhande, yego nza kuba nishura ibibazo gusa byerekeye Bibiliya murabyumva. Kubera ko abaheroyiste batavuga Imana, none mu kuri nazi Imana tukayivuga mu izina dukora amakosa. Abaheroyiste barayivuga, mugabo hariho izina batavuga, izina Yave. Iryo tuba tukakura mu kanwa ngo Yave canke Yehova, nta muyahudi ashobora kubivuga. Muravyumva? Nta muyahudi wo muri tradition Eloiste ashobora kubivuga. Ahanditse iryo zina acavuga umukama. Muravyumva? Ivyanditse rero si byavuga. Nico gituma mu by'ukuri tutazi neza, atamuhinga n'umwe kwisi azi neza ingene iryo zina ryavuga. Kubera barizi ntibarivuga, baca bashiraho irindi. Nk'uku abantu nk'ubu bariko baravuga umukuru w'igihugu, hariho abatamuvuga mu izina. Uzamva ngo son excellence yavuze gute, son excellence yavuze gute, son excellence yavuze gute. Hariho abavuga abo muri uwumva. Ni ukuvuga nk'ubu abarundi bose bohinde bakavuga ngo son excellence yavuze gute, bogira igihe perezida dutwara abazoza batazomenya ingene yitwa. Imana nayo barayivuga, mugabo izina yabwiye Musa ntibigera barivuga. Aho ryanditse bashiraho umukama. Sava? Uwundi nawe igihe rero twe tunahaza Imana, twebwe ntitumeze nk'abo bantu. Turashobora kuvuga izina ry'Imana, murabyumva? Kukabo igituma batarivuga nuko mu by'ukuri bumva bidakwiye kw'Imana bayivuga, ko bari kuyata amazina ngo wubahwe nawe ntumwate amazina. Murabyumva? Twebwe rero kubera ko twamenyeshejwe na Yezu Kristu akatubwira n'Imana ingene tuyivuga, turayivuga mu izina. Kuko twebwe hagati ya twebwe n'Imana ntihakiri yamanga nini abayuda biyumvira. Twebwe Yezu Kristu yaratwegereje Imana gushika tubwira ko ari papa. Murabyumva? Ubu Imana bashaka kwibwira ati papa. Nico mbere abayuda benshi bangiye Yezu kuko Imana yayivuga nk'uyegereye cyane, mbere akayita ngo ni se wiwe, akayita se wiwe bwite. Ibyo barabimuhoye gushikaho bamwica. Twebwe rero yaratubwiye ko Imana ari data, turayivuga. Mbere ni byiza kuyivuga mu izina. Murabyumva? Kandi Imana yanezerwa nuko tuyivuga mu izina. Mugabo tukayivugana icubahiro. Kuko nkuko nayo babwiye, Imana niyo yaratwegereye
ntiyatwegereye ngo tungane, yatwegereye ngo idukirurutse, idushire ku rundi rugero rwo kuyegera. Ntiyamanutse ngo tumanike ubushambara hamwe, yamanutse ngo idutyorore tube beranda ukuruta. Mu mamuko batubwira ko Adamu na Eva bariye icamwa baca baratandukana n'Imana. Iki nacishuye. Abafarizayo ko bari barize ibya Bibiliya, ni kubera iki batemera Yezu, bakemera Musa, canke kwari ukwiyorobeka? Yezu ntibamwemera kuko atarameze uko bashaka. Mesiya bashaka hariho ukuntu yategeza kuza ameze, Yezu rero siko yaje ameze. Hariho ukuntu yategeza kuza akora, Yezu siko yaje akora. Bamwe baravuga ngo Mesiya niyaza ntawe uzomenya iyabo, ariko ujya turazi yabo. Ivyo biri mu Njiri. Abandi nabo ngo uyo muntu si uw'Imana, ntiyubaha isabato. Kubera ko atubaha isabato, arakiza abantu ku isabato. Yezu akababwira ati none mwebwe inka yanyu canke indogobe ishaye ku isabato ntimuhora muyishabira? None uyu mwana wa Iburahimu yamaze imyaka ingahe ayaboshwe na shitani, ndamureke ngo nuko ari isabato? Bakumva ko batsinzwe, gabo bakanga kumwemera. Hariho rero ico bita akankanzi. Murumva icari c'akankanzi? Ndabyumva ko ari byo, mugabo sinshaka kubyakira. Kandi akankanzi n'uyu abajije iki kibazo ndazi ko nawe nyene niyo abatamaze gutera intambwe mu bwera ndabimushikira akagira akankanzi. Akankanzi karabaho, kari mu byerekana ko umuntu by'ukuri ari mu bwoko bw'abacumuzi. Ukuri urashobora ukumva ko ariko mugabo kanka kukwemera. Ibyo ntibishikaga yemwe. Ni kubera iki mu bwuzure bwa kera bavuga gusa abagabo bakabashira imbere, ariko abagore canke abakobwa ntibabavuge? Kandi tuzi ko Imana idacagura ari rukundo. Kugira Imana ko atavuze ko Imana ari feministe. Muri Bibiliya baravuga abagore, barabavuga mbere kenshi, mugabo kumburengira ntibavuga nk'uko bishaka. Ko muri Bibiliya baravuga nyina wa Musa, baravuga mushiki wa Musa, mbere n'igihe bajabuka ikiyaga gitukura, Musa amaze kubajabutsa, baravuga yuko Musa yateye ururirimbo rwo kuninahaza Imana. Musa yabanje Israeli babanje gutera ururirimbo. Bahejeje kuririmba, mushikiwe Miriam aca hitana ingoma ngo sinshizwe, aca aratera, atangura kuzunguruka. Israeli bose baramukurikira, arabamobiliza. None wose umugore baravugwamwo abagore, baravuga nyina wa Samusoni, baravuga nyina wa Samuweli, baravuga nyina wa Gedewo, baravuga baragore, baravugwa gusa kumbure ntibavuga ku rugero wewe wowe ushaka. Baravugwa hanyuma rero bagashikaho bavuga umugore wa kaminuza ariwe Bikira Mariya. Mugabo ico kumbure ushobora gushaka kuvuga nuko nko mu Njiri usanga bavuga ngo ico gihe Yezu yagaburiye abantu 5,000 by'abagabo, tudashizemwo abagore n'abana. Kubera abagore n'abana kumbure nibo bari benshi cyane. Ukuvuga nkaha tugomba guharura igiti kikaba ari ngaha, gaharura biroroshe guharura abagabo. Ariko ico tutoreka kuvuga nuko mu by'ukuri muri Bibiliya agaciro umugore yari afise n'agaciro umugore gaba yari afise ntibyangana.
murabyumva ntibyangana umugore yashigwa hasi kandi ntiyahabwa agaciro nk'ako baha umugabo. Ibyo rero muri Bibiliya niko byari bimeze mu bwuzure bwa kera. Ikintu Yezu yaje guhindura ibyo birimwo mvuze yaje guhindura ku buryo kugira yerekane ko aje kugira mapinduzi mu bigishwa biwe harimwo n'abagore, kandi amaze kuzuka abambere yacumye kumenyesha inkuru nziza n'abagore, kandi mu bamufasha gukora ubutumwa harimwo abagore. Ekleziya nayo irafise ico gikorwa cyo kubandanya kwerekana neza iteka ry'umugore. Mugabo ntimwitiranye kwerekana iteka ry'umugore no gushira umugore hejuru. Murabyumva? Ibyo abantu bavuga ngo gushira kunganisha umugabo n'umugore, ngo umugabo n'umugore tubanganishe. Ni ukuvuga iki? Ibyo umugabo agira n'umugore abigira. Yuriye inzu nawe yurira inzu. Agendeye ku ikinga nawe agendere ku ikinga. Ibyo si byo. Mubishaka gutyo. Umugore yambare nk'umugabo, atambuke nk'umugabo, yicare nk'umugabo. Hariho iteka ry'umwe, ariko kuvyerekeye agaciro k'umugore imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, ibyo rero dutegerezwa kubigwanira, kandi tukagwanya ico cyose gisubiza inyuma umugore canke gishaka kumuciza canke gishaka umugabo wese ashaka gufata umugore nk'igikoresho canke nk'umusukukazi wiwe canke nk'umuntu batanganya iteka. Ibyo ekleziya biri mu butumwa bwayo, kandi ntimubwire ngo ni igikorwa coroshe. K'abantu baravuga ariko uravye concretement mu vyerekeye kubaho kwabo ugasanga siko babikora. Ugasanga rero n'abagore hariho abiganyisha. Abagore mu by'ukuri ahanini nibo biganyisha. Bigayisha ryari? Umugore agawa mu nzu, bagaya mu nzu, bafata nabi mu nzu, aba yabitanguye kuba akiri umufiyanse. Igihe umuhungu ariko aramuresha, ntiyigera amwereka iteka afise. Uyo muhungu ariko aramuresha, ibyo amubwiye aca avyemera. Yamugira igikoresho akavyemera. Mugabo umukobwa abwira umuhungu ati utemera iki tubandana, jewe nshaka kwintumira. Utavyemera genda urondera hantu. Uyo naho uwo muhungu azomuzana azokama musonera. Mugabo w'umuhungu abwira ati nshaka iki, ndi bwana, nshaka iki, ndiyo bwana, nshaka iki, ndiyo bwana. Uyo niwe yitesheje iteka, azoba umuja w'uyo muhungu gushika ari ndahemuka. Iteka ry'umukenyezi mu rugo muri ibi bihe turimo niwe aryitera mu gihe c'ubufiyanse. Uwitesheje iteka akiri umufiyanse ari umugore agatangura kuvuza induru ngo abagabo barakengera abagore, niwe wikengereje. Iyo kuvukira umufiyanse ubwira jewe ukabura umubeshi ntituzoshira, ukabura umusambanyi ntituzoshira. N'umuhungu avuze ati je nshaka umpe avance, ko hari abahungu babivuga. Umukobwa agaca amubwira ati jewe bikaba ari byo shaka, genda uronderera hantu, jewe sukomeza kandi ukabura kumeza, ntidukwiranye wewe, genda urondera abo mukwiranye. None wewe niwe watanguye kwigenza nk'agapupe n'akamari bakubita uko bashaka, ugashaka rero ngo ushitse mu rugo aba ari ibintu bica bihinduka. Wabaye umufiyanse urakamari, emerwa umurakamari bakubita. Wabaye umufiyanse uragapupe, emera uzupfura agapupe. Iteka ry'umugore aryiha mu bufiyanse,
kandi abakobwa bose jewe abakenyezi bose jewe nzi biheje iteka gutya kirafyanza n'ubu bararifite umugabo mbere usanga atinya no kumuhemukira ukagira ati uko ameze yobimenya honyine sinoronkaho nta mugabo waripfa kurira agira ati niko yamye arabizi. Ibi rero ndabivuze kuko je ndababara cyane iyo hagize umuntu w'umugore aza kunganyira ngo je umugabo arandiye ngo nta na kimwe ashaka ko dushira hamwe ngo amafaranga sinzi yaca ngo yirirwa azara gushyira mu bandi bagore none mu fiyanse bwanyu byagenze gute mukira fiyanse ibyo warabimubwira oya sinabimubwira nagira ngo azohinduka urukarihe ruramumwa emera uwote ni wawucana igihe wari kumwereka yuko ushaka umugabo w'ibanga ntabyo wamweretse ubu rero ntawe uzorora umuntu aronka umugabo amerita uyo ni umerita wewe c'est l'homme que tu mérites on reçoit l'ami qu'on mérite ko wewe ni waba utisoneye emera ubane n'utisoneye ukaba wisoneye naho mwereke ko wisoneye kandi azogusonera nawe acahakura n'umutima wo kwisonera murabyumva neza nuko ibintu biri ibya kera aho abantu bagendera ku bintu byavuzwe ibyo Yesu yarabihinduye ubu rero Yesu yabihinduye umukristo yamaze guhitamo Yesu arashaka kubwira umuhungu je ndafise Yesu wowe ushaka umpebe mfise Yesu nta ngorane mugabo uwemera guheba Yesu agahemukira Yesu kugira ngo aronke uyo muhungu genda rero uyo muhungu akubera Imana upfuka mu musenge kandi azokugira uko ashaka mbere agukoropesha ibintu rero bipfira muri ico gihe cy'ubufiyanza aha ndahahagaze kubera ko mbona ngaha abakiri bato kandi nabo mbona ngaha hari n'abari kw'iradiyo bari kwarumviritse uwundi nawe arabaza ngo none muri Bibiliya iminsi bayiharura nk'uko ekleziya yiharura ubu oya muri Bibiliya baharura kuva ku isabato ni kuwa gatandatu bukeye ukaba umunsi wa mbere uyu munsi twe twita umunsi w'Imana ni umunsi wa mbere muri Bibiliya niko byari bimeze Yesu Kristo yazutse ku munsi wa mbere w'indwi ku munsi wa mbere w'indwi kugira yerekane ko ibintu bishasha bitanguye duca duharura rero duhereye kuri uwo munsi Yesu Kristo yazukiye niwo munsi w'Imana bayita umunsi w'Imana hanyuma duca duhangwa guharura iminsi dufatiye ngaho mwatubwiye ko ukuntu abasaserdoti bambara biri muri Bibiliya mwatubwiye ingene bambara uraja kuvyisomera mu gitabo c'ihunguka igabane ca 28 cose igabane ca 28 c'igitabo c'ihunguka cose kivuga ivyambarwa ingene abasaserdoti bambara uhera kw'ikareso ushika iravugwamwo ikareso iravugwamwo ushika no kumutamana ushizeko na effort ngo harabadusigurira ko ibyambaro bya papa birimwo 666 wabigusigurira nukorana n'uwo nyene ico giharuro kisigura nk'uyu usanga yabibwiwe n'umuntu atarigera ajabukana Tanganyika atarigera yurira indege ahantu hejuru amaze gushika asumba ahandi ari ku giti c'umwufu n'abakaca avuga ivya papa nk'uko umenga yaragiyeyo mwavuze ko Yesu yaje gushitsa ivyanditse none kubera iki ivyari bibujijwe gufungura Ubuyuda Yesu yabicishije ko uruho rw'amazi kuko yavuze ko byose birekuwe gufungura
nuko Yezu yaje gushitsa justement ibyo Imana yababuza gufungura kiriya gihe. Intumbero ntikwari uko bazi ibyo bafungura, murabyumva, kwari ukugira ngo bamenye ko ari igihugu kitameze nk'ibindi, badapfa ibyo bariye, badapfa ibyo banyoye. Kandi icyo Yezu yashatse kuvuga nuko ibyo bo biyumvira ngo birabahumanya biva inyuma byinjira imbere, atari ibyo Imana yashaka ubweranda bw'imbere. Mugabo umenye ko nawe we ukaba uri umuntu ashaka kuba umwigisha wa Yezu Kristu, umenye ko no mu bifungurwa bihari no mu binyobwa bihari, umwigisha wa Yezu Kristu ntapfa uko ariye, ntapfa uko anyoye. Hariho abapfa uko bariye uko banyoye bigatinda bikabahindukirira, ugasanga asigaye atabyibujije, muganga arabimubuza. Abene Israeli ko Imana yabagiriye neza ikababa hafi. Kubera iki imitima yabo yari yugaye cyane? Ni kubera akankanzi nakavuze. Kubera iki Abanyisraeli bamaze imyaka 40 binavyishuye? Mu gitabo ca bene Levi mwaratwigishije ko iki gitabo cyo kimwe n'ibindi bishingira intahe Yezu Kristo. N'abantu batemera ibyo bitabo bya Bibiliya bizogenda gute? Abantu batemera ibyo bintu bya Bibiliya bizogenda gute? Erega hariho n'abatazi Bibiliya. None abahindi bo kwa Buddha barazi Bibiliya? Abahindi bo kwa abantu bose batazi Bibiliya, batazi Yezu Kristo, bataronse n'akaryo ko guhura nawe, bazokizwa. Imana izobacira urubanza ikurikije agatima mpanuro kabo. Murabyumva? Umwe wese Imana yamuhaye agatima mpanuzi. Uwagakurikiye Imana imucira urutunganye, uwutagakurikiye akanka ibyo kamweretse uyo yaragwiciriye. Abandi nabo hariho abakizwa n'inkuka ya misa duhereza uyu munsi, kuko inkuka ya misa nkuko Papa Yohani Paulo wa kabiri avyemeza muri Catéchisme de l'Église catholique, Ukaristiya ni nkuka kuko iyiherejwe ikura ibicumuro by'abazima n'abapfuye, ikaturonkera ku Mana ibyiza by'umutima n'umubiri. None ko twumva mu bitabo byo turumva mwaratubwiye ko Yezu yashikije ibyanditswe mu gitabo ca bene Levi. None ko hariho aho twumva mu bihugu byo hanze barya ibikoko bitandukanye, mbere bakarya n'abantu. Aho hantu je naho ndumva, mugabo uyo yoba yarabyumvise. Mwo bivuga kwiki abantu barya ibikoko? None erega ibyo Imana yaremye ibikoko, ibintu byose Imana yaremye ni ibyo kurya canke nibyo kuvura. Ibyo Imana yaremye byose mubimenye, biraribwa canke biravura. Hari biribwa bikongera bikavura mbere, gusa bose ntibabizi ibikoko byose. None uriye umusiba ukagukundira, uriye imbwa kagukundira, ibintu byose Imana yaremye ni ibyo kurya canke nibyo kuvura. Mugabo umuntu kirazira, kuko muri Bibiliya handitse ko Imana uzosesa amaraso y'umuntu izo yamubatse. Kubera iki Yezu yakarira abafarizayo kandi bakurikiza itegeko nk'uko riri? Yezu ntiyigisha gukurikiza itegeko nk'uko riri, yigisha gukurikiza icyo Imana yashatse. Icyo Imana yashatse, l'esprit de la loi. None gusonera isabato bagaca bavuga ngo umuntu w'ikimuga kirazira kumukiza ku isabato, uko no gusonera itegeko ry'Imana. None ukijije umuntu, Imana yashinze isabato kugira bamenye ko ari umunsi wo kubohoka. None Yezu abohoye abantu ntaba yubasha isabato? Mugabo umuntu afise umutima wahetamye avuga ngo
Yezu yarakije umuntu wo mu sinagoga, umugore amufise ukuboko kumugaye, nako yahetamye umugongo, umukuru w'isinagoga atangura gusibana. Bamuza kwivuza ku munsi w'ibikorwa, mureke kuza kwivuza ku munsi w'isabato. Aho gushimira Imana no gukenguruka ko umuntu akize, arababaye ngo kuko barenze isabato. Finalement isabato, Yezu yavuze isabato yagenewe umuntu si yagenewe isabato. Itegeko yagenewe umuntu, amategeko yose ukwava iyava akagera nayo kubohora umuntu. Murabyumva? Itegeko riboha umuntu ni itegeko ribi ni ukurikura. Murabyumva? Itegeko riboha umuntu ni itegeko ribi ni ukurikura. Ariko itegeko ni iryo kubohora umuntu. Uwo cagira rero nk'ubu umujene akunda yikundira ubuhumba, agacagira ngo je itegeko rimbuza rero kuryamana n'abakobwa rirambo ryakuboha. Uwovuga gutyo yoba afise umutima wahuvye, un esprit perverti, ko ari habivuga. Mu bisanzwe ikintu cyose kumenya ko ari kibi canke ciza uraba inkwirikizi zacu. Uraraba inkwirikizi zabo. Nagiye mu iparuwasi imwe, abajene numva bavuze ngo gusambana si igicumuro. Ahantu nagiye kumenyesha inkuru nziza ngaha muri iki gihugu, kandi abantu bakiri bato gose. Mbajije patiri mukuru acarambwira yuko muri aho hantu abagabo batizanya abagore. Nagize iki? Naciye nkoranya abajene ca ndababaza ko bica byoroha kubaza abantu. Abahungu mwese muhaguruke. Barahaguruka. Ninde muri mwebwe ashaka kuzobana n'umukobwa yaryamenye n'abahungu 80? Ashira ukuboko hejuru. Nta numwe. Ninde ashaka kuryanana n'umukobwa akiri sugi? Bose bashira hejuru. None ko muvuga ngo usambana si bibi. Abakobwa, ninde ashaka kuryanana kuzobana n'umuhungu yaryamanye n'abakobwa 180? Shira ukuboko hejuru. Nta numwe. Ninde ashaka umuhungu akiri wese atari wa kombokombo? Bashira hejuru bose. Urumva? Donc ibintu birafise intumbero, amabwirizo y'Imana afite icavuga. Okay. Hariho ababaje ivyerekeye Eklezia, ivyo tuzobishikira. Ababajije ivyerekeye ibya Eklezia Katolika n'ingene byatanguye, n'ingene Eklezia Katolika yaje, ivyo tuzobishikira. Si by'ubu ivyerekeye ibyo tuvuga muri credo ngo nemera Eklezia imwe, ivyo tuzobishikira. Ikibazo icanyuma muri Matayo batubwira ngo tube beranda, ikinacishuye bweranda. Yego twabuvuze. Kubera iki mu gufungura tubanza gusenga? Iye rero uyu muntu yifuza kurya nk'impene ntidapfa gusa. Acavuga ngo n'ivyabo kwa Zebiya ibisinda bigaruka ko ivyabo kwa Zebiya. Mugabo ivyerekeye gusenga sitwe tubitangura iminsi yose. Umuntu si gusenga gusa, igikorwa cyose tugomba gukora turasenga. Ugomba gutangura ikivi urasenga, ugihejeje urasenga. Ugomba gutangura gufungura urasenga, uhejeje gufungura ugasenga. Ivyo vyerekana ko umuntu afise ukwemera, atari umuntu voilà. Ngaruke rero ku gitabo cy'iharura. Ibibazo mwabajije nivyo, inyishu yayo yazo nivyo. Mugabo numva ata bibazo by'ukuri bibabuza gutegera Bibiliya birimo. Urumva ko ari ibibazo bitoyi cyane. Ni ukuvuga ko ndiko ndigisha murategera. Imana ininahazwe. Mugende rero musome iki gitabo cy'iharura. Kuwa Kanoza tuzoronderemwo Yezu mwagisomye cyose, mwamaze kumubona, mwamaze kubona ingene ico gitabo, muri ico gitabo cy'iharura vy'ukuri Imana ifise umugambi wayitumye itora igihugu kiyegukiye,
kandi ico gihugu igashaka yuko kibera igihugu icako ngo amakungu yose ahezagirwe, kandi igashaka yuko ku bw'ico gihugu Imana iba hagati y'abantu bayo. Ibyo rero biraba ico gihugu, nanje birandaba, nawe birakuraba. Imana ishaka ko mba umuntu ayegukiye, maze kuba umuntu ayegukiye igashobora gushikiriza imihezagiro abantu benshi iciye kuri jewe. Ibyo si iby'ukuri, rindira mu kanya ndabubavotorera. Kubera Imana nayegukiye, ndabavotora umuhezagiro, mwese muva hamwe hezagiro. Kubera Imana yantoye ngo ndayegukire nkayikundira. Hanyuma kandi kubera ico Imana yaratoye igihugu kugira ngo ishobore kuba hagati y'abantu bayo. Kubera jewe nayegukiye, Imana irazi kaba hagati y'abantu bayo. Yezu ndamubwira nti ubu rero va mu ijuru uze ubyagira akacaza. Kubera Imana yantoye nkayikundira nkayegukira. Ivyo rero ni ku ruhande rwa jewe ndi umusaseredoti, mugabo nk'ubu na wewe. Kubera ko wemeye gutogwa n'Imana ukayegukira kubw'ibatisimu, wewe uraba w'Imana yitore, kandi kubera wewe hariho abantu baronka imihezagiro, hariho abantu baronka imihezagiro kubera wewe, kandi kubera wewe Yezu uraza mu misa ukamwakira akakubamo, ugacika itaberenakuru. Iyo taberenakuru igatembera igashika no mu rugo ahantu harabahakanyi gusa, Imana ikaba hagati y'abahakanyi, kandi bakabona bakumva ko Imana iba hagati yabo. Uyu mugambi w'Imana uri mu gitabo cy'iharura ni uw'ukuri, yarawuranguye kandi bandanye urangura. Tugire Kristo. Uhoraho, ramaro yawe, Uhoraho, ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye, wicika intege.
amahoro yawe uhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe nimuhorane umukama. Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Horana amahoro y'umukama. Muyaramukanye mukundamiranira, muyashire n'abandi, mubashire n'uyo muhezagira.